uyu munsi ubutumwa bwiza buravugwa, buvugwa ahantu hose, buvugwa mu mateleviziyo, buvugwa mu maradiyo, buhoho mana yanje amarezo sosiyo, murabona ko ubutumwa bwirirwa buravuga, abakozi b'Imana batandukanye abukuri n'abatarabukuri bwirirwa buravugwa, ariko umuntu ukabona ntacyo bimubwiye, ahubwo benshi nta no kuvyumviriza, babona mwaravangiwe, mubibona ukabona umuntu vrema ariko agendera mu nzira iriko iramujana mu mahonero, abibona neza ukamubwira uti hunga, ntushobora kwikura muri iki cyago, ntushobora kucikuramo, ariko hari umwami agutegeye ibiganza, yavuze ngo abarushe n'abaremerewe mwese nimuze kuri jewe ndabagiriye neza. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Subiye kuza ngushima Mana kuko uri Imana yacu, subiye kuza ngushimira urukundo rwawe, subiye kuza ngushimira ihishurirwa udahengeshanya Mwami Imana kuduhishurira mu ijambo ryawe, kugira ngo ritugire abahungu n'abakobwa Mwami Imana bakuze bashika mu rugezo rw'uko batuma ibikorwa bitandukanye kugira ngo ubwami bwawe bwaguke. N'ubu ndasengera Mwami Imana abatarakumenya bakumenye, ndasengera Mwami Imana abatararonka imbaraga zo guhishurirwa ijambo ryawe batizwe mu bushobozi bwa Mpwemu Yera, kugira ngo bashobore Mwami Imana guhishurirwa ico bagombako. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje ko wemeye kubikora, hama icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe, abandi abisende ndabyizeye ko byumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana. Mwana yashyize ku mutima wanje uyu munsi ngo tuganire ijambo rivuga ko by'ukuri iyo utamenye Mpwemu Yera, itagendana na Mpwemu Yera, n'ukuri amaso yawe ntashobora kubona neza, amatwi yawe ntashobora kumva neza. Haleluya. Ntushobora gutahura icyo ukwiye gukora n'icyo utakwiye gukora. Kubera iki? Kubera hari ubushobozi udafise, hari capacity udafise, hari ibintu wumva bikurengeye. Haleluya. Rero turaza kubona ingene Pawulo nawe ariko arasigurira abantu, ntibabitahura. Kubera iki? Kubera ntahishurirwa, wumva ari ibintu by'ubusazi. Reka dusome mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 28, turasoma kuva ku murongo wa 25 gushikane ku murongo wa 27. Haravuga ngo batemeranije ubwabo barataha. Pawulo asubiye kuvuga ijambo rimwe ati, ivyo Mpwemu Yera yabariye ba sogokuruza banyu mu kanwa k'umuvugishwa n'Imana Yesaya, yabivuze neza ati, ja kuri ubwo bwoko ububwira uti, kumva muzokumva ariko ntimuzoroha mubitahura, kuraba muzoraba ariko ntimuzoruha mubibona, kuko imitima y'ubu bwoko ikomantaye, amatwi yabo bakayazibira, amaso yabo bakayahumiriza, ngo ntibarabishe amaso, ntibumvishe amatwi, ntibatahurishe imitima, ngo bahindukire ndabakize. Imana idufashe. Turumva Pawulo muri rya jambo nyene asubira kubibutsa ico ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Ivyo umukozi w'Imana, umuvugishwa n'Imana Yesaya yeretswe, ibyo yavugishijwe, uko ubwoko bwabo buzoba bumeze. Haleluya. Arabivuga. Hinge ndababwire n'uyu munsi bantu b'Imana, n'ukuri abantu b'Imana benshi barahumye, abandi ntibumva, bafise amaso ariko ntibabona, bagira amatwi ariko ntibumva. N'ukuri hari ibintu umuntu yiyumvira, ukiyumvira kubera iki ibi bintu binanirana? Kubera iki ibi bintu binanirana? Ni ukubera atahishurirwa ririmo, ni ukubera ata Mpwemu Yera. Narababwiye yuko Mpwemu Yera hatari, ni ukuri nta guhishurirwa kubaho. Ibintu bishira mu bwenge bwawe, hama n'ababikubwira ukabona umenga nibijuju, umenga n'abantu batagira ubwenge, n'abantu badatahura ibintu, n'abantu bavangiwe. Hari abantu benshi bazi ko abantu bizera ibintu by'Imana bavangiwe, kubera n'ibintu bishyize mu bwenge udashobora kumva, ntabyo wotahura n'ukuri, ntabyo wotahura n'ukuri. Uribaza aho umuntu akubwira ngo uvuze ijambo, uvuze kuvuga ijambo gusa,
buryo ushobora kuguhindura. Urumva ni ibintu bisiga ubwenge. Ariko iyo mpemu yera yamaze kukumurikira, ijambo ryose rivugwa rigukorako, ijambo ryose rivugwa uraryizera, ahubwo wumva hariho n'ibindi nawe byinshi biriko birakuzamo, uriko urumva, uriko urataha, uriko urahishurirwa. Kubera iki? Kubera mpemu yera hari waganje ubugingo bwawe. Haleluya. Rero Yesaya yari yaravuze, arabibutsa ibyo Yesaya yavuze, ngo uzoja kuri ubwo bwoko, ni ukuvuga ubwoko bw'Abayuda, ngo uzobujako. Urumva? ngo uzoja kuri ubwo bwoko ububwire uti kumva muzokumva. Pawulo yari mwumvise ko yari ijoro ryose yiriwe ko arara ko abasigurira, ariko ntibarushe bumva. Uyu munsi ubutumwa bwiza buravugwa, buvugwa ahantu hose, buvugwa mu mateleviziyo, buvugwa mu maradiyo, buhoho mana yanje amarezo sosiyo. Murabona ko ubutumwa bwirirwa buravuga, abakozi b'Imana batandukanye, abukuri n'abatarawukuri bwirirwa buravugwa, ariko umuntu ukabona ntacyo bimubwiye. Ahubwo benshi nta no kuvyumviriza, babona mwaravangiwe. Jewe hariho abantu tuganira nkabasigurira n'ukuri, bakakuzanira amafilozofi utumva udatahura, uti none ibi bintu bariko barikura hehe? Kubera iki? Amaso yabo agize iki? Arahumye, amatwi yabo arazibiye. Haleluya. Bumva ibyo bashaka, bakora ibyo bagomba, baraba ibyo bashaka. Haleluya. Iby'Imana barabihishijwe. Ariko ndakwifuriza muntu w'Imana, ntube muri uwo mugwi, ntube muri abo. Senga Imana, mpemu yera twaramuhawe twese. Haleluya. Mpemu yera twaramuhawe mu isezerano rya kera, niho yaza ku bantu bamwe bamwe bafise igikorwa runaka Imana igomba kubakoresha, ngo yabaza ku kabushumwe, naho nyene yabaza gukora ico gikorwa akagenda. Ariko ubu abana natwe, akorana natwe. Haleluya. Akorana natwe, uwumurondeye wese aramuhabwa. Haleluya. Haleluya. Rero byose bigira iki? Bisaba umwete, bisaba kwitanga, bisaba ishaka. Haleluya. Kuko hari umwasi adashaka kuhishurirwa iryo banga, kuko azi ko azobatakaje. Haleluya. Bantu b'Imana, ubwami ni bubiri, nta bwami butatu bubaho. Utari mu bwami bw'Imana uri mu bwami bwa Satani, aho nta demi mesure ibaho. Haleluya. Rero muri ubwo bwami umwe wese ashaka yikwegerako, kandi ubwo kwa Satani ni ukuri ntibasinzira ku murango no mw'ijoro. Abadayimoni biwe n'abakozi biwe ntibahunyiza, ntibasinzira, baguma banyuragirana kugira ngo benshi ntibazimuruke, benshi ntibamurikirwe n'uwo muco w'Umwami Imana. Haleluya. Urumva? Ngo uzoja kuri ubwo bwoko ubabwire ngo kumva bazokumva, ngo ariko ntimuzoroha mubitahura, ngo kuraba muzoraba, ngo ariko ntimuzoroha mubibona. Ukabona umuntu vrema ariko agendera mu nzira iriko iramujana mu mahonero, abibona neza, ukamubwira uti hunga, ntushobora kwikura muri iki cyago, ntushobora kucikuramo, ariko hari umwami agutegeye ibiganza, yavuze ngo abarushe n'abaremerewe mwese nimuze kuri jewe ndabagiriye neza. Ukabona ntavyumva. Umunezero wiwe ni ukwigomera muri ivyo vyaha vyiwe, yabigize inshuti, yabigize umugenzi. Ukaraba none ninde ariko arahomba? Ega hahomba wewe. Kuza kuri Yesu ni inyungu yawe, nta nyungu y'umuntu n'umwe wundi. Kandi si inyungu, ego Imana iragira inyungu, mugabo inyungu ikomeye iri kuri we gusumba iri ku Mana. Kuko yaravuze ngo naho mwege mutompimbaza, ngo nohagurutsa n'amabuye agakora akampimbaza. Haleluya. Ariko Imana yonezerwa no kubona uri kugendera mu nzira nziza, uri kugenda beneficia ibyawe. Haleluya. Kuko mu bwami hariho umugabane wawe. Amen. Hariyo umugabane wawe. Uyu munsi ntushaka kuwushikira kubera iki? Kubera hari umwasi adashaka kuwushikira, kandi nawe ntutahure ko hari umwasi ariko arakubloka. Mana we, ndasenze Imana data rugira byose ngo abana b'Imana bahishurirwe, abana b'Imana batabagwa, abana b'Imana bagirirwe neza, abana b'Imana bakiri ihishurirwa riva kuri Imana. Haleluya. Niva mu ijambo ry'Imana. Amen. Urumva? Ngo kuko ngo imitima yabo ngo y'ubu bwoko ngo komantaye, imitima y'abantu irakomantaye, imitima y'abantu irakomantaye. None basha umuntu Imana ari ifise ubugingo bwacu mu biganza byayo,
Imana ariyo ituma tubaho, Imana ariyo ituma dukomera, Imana ariyo ituma urumva ico ari cyo cyose ushikako ni Imana igushitsako. None iyo Mana ureka kuyumvira, ureka kuyubaha gute, ureka kuyironderana umwete gute? Nituma ibyawe bigenda neza, ariko yiteye umugongo ngo amatwi yabo ngo bakayazibira. Urumva amatwi yabo, umva ijambo riyo hariho n'abaryumva rigaca muri uku gutwi rigasohokera mu kundi bikigira, ukamenga uyo muntu ijambo riramukorako, ijambo ntirimukorako, bigenda gute? Je hari aho mpora mbona tukaronka nk'umuvugabutumwa ukumva yigishije abantu, ukabona bafashije, ukabona abantu umenga bakiriye, ariko bwaca mu gitondo wowe uvuga uti ubu hoho ngiye kubona impinduka. Mana yanje, ahubwo bigasubira inyuma, kibaza n'irya jambo ryarakoze, rya jambo ntaco ryamaze, mbega bararyumvise, kumbe usanga ari ibigumbagumba. Emotion. Ariko ubundi ijambo ry'Imana ryari rikwiye kumera rikagwa mu mitima yacu, rigashinga imizi, rikagira ubushobozi kuko rifise ubushobozi kuturera no kuduhingura. Haleluya, haleluya. Ijambo rero iyo uryumva usubire muri medite kuryiyumvire ko riguhingure. Haleluya. Ngo amaso yabo bakayahumiriza, ngo ntibarabishe amaso, ntibumvishe amatwi, ntibatahurishe imitima, ngo bahindukire ndabakize. Urumva hariho nawe usanga bibereye ku matelefone, ubutumwa buriko buravugwa, cyangwa ukabona indirimbo ziraheze barisokeye. Hinge ndakubwire muntu w'Imana, ziriya ndirimbo ntizishobora kuguhindura, ziriya ndirimbo ntizishobora kuguhingura. Ikiguhingura ni ijambo. Ijambo ryo twahawe ngo riturere, riduhingure, ridutoze indero, ritugire abantu bazima. Haleluya. Bashika mu rugezo Imana ishobora kudutuma. Haleluya, haleluya. Kandi bituma na twebwe duhinduka. Ijambo niryo riduhindura. Amen. Urumva ngo ntibatahurishe imitima, ngo bahindukire ndabakize. Umutima utatahuye naho kumva, naho raba, ariko umutima utakiriye ntabwo ishobora guhinduka. Igituma uhinduka nuko umutima wawe wakira, ukumva ko wihanye, ukumva ko wanse ubwo buzima urimo, ukumva ko wanse, ukumva ko wimatanije n'iyindi mpemu. Haleluya. Igushoboza kuba umwana w'Imana yuzuye. Haleluya. Rero nukuri ndumva ndagutera intege nkubwira ngo by'ukuri rondera Imana, uyironderana umwete. Iyo ntiri kure yacu, oya, iratwegereye cyane cyane gose, kandi umugambi wayo ni uwo kutugirira neza twese. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, ndagushimira Mwami Imana we kudatoranya ku butoni nk'abantu, ugwishiriza imvura ababi n'abeza, ukakiriza izuba ryawe bose. Reka izuba ryawe Mwami Imana rirasira bari mu mwiza, kugira ngo babone kandi batahure urukundo rwawe n'ineza yawe. Mwami wanje, uyu munsi Satani ariko abesha benshi, ariko azimiza benshi, ariko ndasenze ngo za mbaraga zakuzura zizura iyo mitima yose iri kwirazimira, kugira ngo ihindukirire Imana n'abatabagwa. Urakoze kubyumvise kandi ko wemeye kubikora. Icubahiro, ishimwe bibi vyawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.